na management aha ndi ngaha managinga Africa Nova en 2013 naratewe iteka aramprograma igihe yaheruka ngandi avant apana uheruka 2013 yaragize gukorwa gikomeye gose aragira concert spectacle zitatu hanyuma aravuga yuko nshobora kurepresenta ibyiwe ngaha kuva muri 2013 rero ntaco nari bwakore uretse igikorwa twakoranye gato ya distance uno mwaka rero hari cyashobotse kwera ko hari indirimbo yitwa Guhumana yari yasohoye audio bakurikirana buhoro hanyuma clip video yoyo nayikurikiranye cyane ariko ndavuga nti kuvyeke clip video nayigizemo uruhara runini nyakwera ko nsavye miti services yabaye hafi yarafashije ibintu bitandukanye turaza kubigarukako kandi si nsavye miti services gusa yave sa famille mu ma image vyinshi muzobibona uyu yitwa Claude no muhungu mukuru wa Nova namumenye kuva 2013 nyene 2013 akaba rero yamaze kuba inshuti ikomeye si vya management gusa bon si manager direct wa Africa Nova Comtel cyane hari muri management yanje oya ahubwo kuva 2013 yarifuje ko dukorana ikintu rero nkaba ndi fier cyane très fier no gukora ikorwa ku mutama nkundya nakuze numva impanuro baduha mu ndirimbo zabo nizo zatumye peut-être dukunda n'imiziki tuvamo n'abantu Claude rero turakorana gose mwabonye yuko twanashitse dutevye yariko aratigita iyi mipira isohoye mu kanya n'atasohoye myinshi tuzoba turi kumwe kwa gatanu kubaza turi kumwe ngira imipira izoba yagwiriye no musi bakoze nkeya abari muri organisation direct yi press conference mugabo kuvyerekeye vendredi le 6 equipe itegurizo bari nini nya cyane gusumba parce que tuba turi kumwe n'abagenzi bacu ba Spox bishobotse na Ami Pro nkuko vyari vyabaye umwaka uheze haraci umwaka urarenga gato nuko rero tudatevye l'objectif y'intuzenya iyi press conference muraza kuganira en personne grâce au service que Cookay na equipe yiwe baza kuduserva ariko ibintu bitatu hariho d'abord kuvuga kuri press conference hariho kwa enregistrer hazobamo documentaire izohezwa na kiyekorwa kizokera tudatevye rero ashaka dabuhi jambo yidondore hanyuma namwe muhave mwidondora cyo dutangura akazi Rugerinyange Jean Claude abande muhungu Africa Nova mukuru ndanezerewe kuba turi kumwe namwe ngaha kandi nka Kristo ko abivuze yaramuhaye iki gikorwa tangura kukitegura kuva 2013 bamye bakorana muri iyo program ariko yatarakora launch yari yarakoze ko launch imwe yo mwaka waheze mugabo ubu agira abandanyi ategura programme y'indirimbo nshasha ego agomba no kubashimira bandanye mukorana nawe ubumango umugambi obandanye uko yari yawifuza murakoze kuzerekeye y'indirimbo izoba lancée le 6 nako navuga ati tubone akajyo gushimira bimwe bimva mutima umugwi Ingo Live Band yemeye gukorana na Africa Nova kuvyerekeye lancement officiel yi video yiwe doublé du audio yita Guhumana mugabo igikorwa nyamukuru niwe naho ari kubiyontera ibihumbi n'ibihumbagiza nkuko benshi muri mwebwe babibonye ndibuka ba Mipro niho bari bahari bamisha nabandi turonka akajyo rero ko kumwakira n'amaboko abiri n'umutima umwe hanyuma tugira ikiyago cy'umwanya muto kuko ngaho mu kanya bava hakorera urubanza umwanya muto cyane twongera tubasaba imbabazi cyane kuko twatezwa gutangura saa 4 naho bamwe bacerewe gatoya mbwa dutanguye saa 6 kwera izo mpamvu zitatuvuye ku murazi ko mugabo ibizokurikira ku munsi wa itariki 6 ku munsi wa 5 bizoba ari vyiza gusumba tudatevye rero
reka tubanze twakire sinzi ko kugira mbone ndabaha canke ndabahajya ndaba wowe Africa Nova urambona turaguha ikaze ngamu i Bujumbura iwanyu muri Ingo Live Band sinzi ko twumva nakoze cyane Christian naho amaji tutayumva neza twashaka dufata akaryo ibi bintu dukora ngahaye ikintu yanteregenda ibonamo cyane mutama nuko runugwaruka twitwa turiyumvira retraite wari mu kwinjira muri retraite asigaye muririmbye nuko atinjira muri retraite ariko je diko ditegura retraite ubisi biki yazo dije muri retraite aba rero nibo bazohauliya l'information ivyo tuzoganira ngaho shire kumuzirikanye gusumba ku masanamu kuko birashaka gutuma kino guhigu cacu kironka abaririmbyi bakomeye kujya kwa ba Africa Nova mu myaka iza tukaronka imiziki imara imyaka nk'iyo ya Africa Nova imaze imyaka irenga 40 n'ingahe indirimbo z'ubu keshi zimara indwi zitatu cyangwa amezi atatu cyangwa umwaka zikaba ziraheze sivyo gahemwe la secret niyi nuko rero twashaka udupresente indirimbo mutama Africa Nova indirimbo guhumana n'indirimbo nyabaki wayumviriye gute imbere yaho abandi baca babandanya n'ibindi bazo murakoze karibu ndabakengurukiye cyane ko mwashoboye gushika kandi nkaba ndabakengurukira à l'avance ku kazi muzokora mu nyuma y'iki gikorwa tugiye gukora umunsi kazoba ari akazi kugira ngo iyo ndirimbo muyimenyekanishe video yayo izosohoka kwa gatanu w'ikwiza ni video twakanye na ba Christian hamwe n'umukora video yitwa John Ellis mu bisanzwe mbona nasohoye nk'amezi shika nk'atandatu ise nyene Christian babwiye yitwa guhumana iyo ni titre yayo guhumana kubera ko ari jambo rigaruka gatatu muri iyo ndirimbo indirimbo yakozwe muri ritme mu mudiyo utambika cyane akaba ari indirimbo nakoze na cyane nisunze mu majambo nisunze akahise ku Burundi mpabo nkabivuga ngoresheje amajambo atadudurira nafashe ko Uburundi bwoba ari umuryango w'umuhira kuryo usanga hari umuryango ugizwe n'abavyeyi ugizwe n'abana mu kuririmba rero mu gusohora iyo ndirimbo nafatiye akarorero umuryango vuga yuko umuryango wacu dusanzwe dufise umuryango urimo abana bakundana kandi barezwe neza barezwe mu ngero nziza y'ikirundi gusa mu nyuma naho muri uwo muryango twari tumerewe neza tubana mu mahoro twese twumvikana abana bumvikana uko bavukana bose ariko mu nyuma hariho abantu bagiye kutwinjirira binjirira nyine muri uwo muryango batangura noneho kuducanisha hahandi dusigara turabana ribi kandi mu bisanzwe twakuze kandi tubana neza ni ukuvuga yuko nashatse kuvuga yuko hari abantu bavuye hanze baje barinjirira mu muryango wacu tumerera nabi dusigara tumeze nk'abakozi babo ibyacu bari twaramaze kwikura n'ibyitwa ko ari ibyacu byari ibyacu aribo bace batangura kubikoresha bica bimera nk'ibyabo noneho tumera nk'abanyazwe ariko muri icyo gihe naho twari tumeze nk'abanyazwe twaragiye hamwe turajya hamwe hanyuma
abo banyamahanga bari bamaze kutwinjira mu itongo ryacu, turabagondoza baragenda hahandi, dusigara noneho twagarutse mu byacu byari biri kuva kera. Ariko nyuma rero aho baboneye ko bagiye batagishoboye kurya batwicaye nk'uko byari biri igihe bari iwacu, bo baciye bagira ako kenge, ubwo bwenge bwo kugira noneho batwinjire hamwe kuduhendahenda kugira ngo noneho dusubiranemo, noneho bazoze bahenda ababakundiye kugira ngo bashobore kubandanya turabupfuni na buhoro. Aho rero muri iyo ndirimbo rero hariho ijambo rininiya ashatse gushikako, iryo jambo muzoryumva ni muri refrain yaryo, aho ntange impanuro mvuga nti twebwe nk'uko tusanzwe tuvukana ntidufise gusubiranamo tugiye ku mohe iyo abantu baza batubesha, kuko abo bantu batubesha si urukundo baba badufitiye, ahubwo baba bashaka kurya ibyacu no kutugirira nabi. Nkavuga nti tuzokurikira imigenzo yacu ya kera yo gukundana no gufatana mu nda, tureke kumviriza amohe y'amahanga bashaka kuduteranya dusubirane. Guhumana rero nashatse kuvuga yuko abakurikira guhanura abantu ngo ntituze duhumane. Uko guhumana mvuga ni uko kugurisha igihugu cyangwa kugurisha bene wanyu cyangwa kubafata nabi cyangwa kumviriza y'abansi bashaka kuduteranya, byose ndabivuga nibyo nafatiye hamwe nkabita yuko ariko guhumana wese dufise kwirinda. Ayo ni amajambo ushoboye kuvuga kuri iyo ndirimbo yitwa guhumana, n'icyo yashatse kuvuga n'icyo yashatse gushaka. Murakoze cyane.